Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Nshuti bakunze b'ibiganiro bica ku rubuga rwa Saveur Divine, ndabaramukije. Muri kumwe na mwene so Pasteur Nsengiyumva Nestor. Dusangira amajambo y'Imana dusanga mu cete ca 3 canditswe na Yohana. Ico cete gisanzwe gifise igice kimwe, dusome ku murongo wa 2 havuga ngo: Mukundwa, ndagusengera ngo umererwe neza muri byose, ugire amagara meza nk'uko ubugingo bwawe umerewe neza. Aya majambo turiko turayaganira ko kuri rino yinga, duhagaze kuri iri jambo ryitwa gutera imbere canke kumererwa neza muri byose. Warabonye rero ko kimwe mu byo tuma tumererwa neza muri byose ari uko twitondera ibyagezwe by'Uhoraho. Gutera imbere muri byose aha hagombye kutwereka ko ari ugutera imbere mu buryo bw'impwemu no mu mibereho ya misi yose. Mu mibereho ya misi yose bigomba kuvuga mu by'umubiri ukenera, mu byo kubana n'abantu no mwihindagurika ry'ibihe. Warabonye rero yuko kugira ngo dushobore gutera imbere mu buryo bw'impwemu, dushobore gutera imbere no mu mibereho ya misi yose, ari uko twitondera ibyagezwe by'Uhoraho. Kandi iyo twitondeye ibyagezwe by'Uhoraho, tuba tugaragaje ko Imana tuyikunda. Iyo rero dukunze Imana nayo iradukunda. Kandi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 14 kuri uriya murongo wa 21, ijambo ry'Imana ryatweretse ngo Kristo Yesu acaza akatwihishurira. Iyo rero Kristo Yesu atwihishurira, bituma twuzura mpwemu yera, bituma tugenda dutahura ivy'Imana igomba, tukaba muri ubwo buhishuzi bwa Kristo, bigatuma twaguka canke dutera imbere mu buryo bw'impwemu. Aho nyene mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 14 kuri uriya murongo wa 23 naho haca hatubwira ngo ico gihe uwo muntu akundwa n'Imana, Imana iciza bakabana. Iyo rero umuntu abana n'Imana, arashobora rero no guca atera imbere mu buryo bw'imibereho ya misi yose. Mu by'umubiri ukenera, iyo Imana mubana urabumbwa n'ibyo ufise. Iyo Imana mubana, abantu baragushingira intahe. Gushingirwa intahe n'abantu niryo jambo nagomba ngo uyu munsi twongere tugarukeko. Uyu mukozi w'Imana Gayo Yohana yandikiye ku murongo wa 3 yavuze ngo: kuko nanezerewe cyane hamwe bene data baza bagashingira intahe ukuri kwawe yuko ugendera mu kuri. Aha twibuke ko ari ugutera imbere muri byose, haba mu buryo bw'impwemu, haba no mu buryo bw'imibereho ya misi yose. Ico rero Yohana yasengera kuri Gayo, ico nanje nsengera kuri mwene data ariko aranyumva, nukugira ngo nanje
na wewe dutere imbere tumererwe neza muri byose. Ubwa mbere mu buryo bw'impwemu, uretse ko Kristo atwihishurira, iyo utera imbere mu buryo bw'impwemu biguha gutunga umutima utari mu ijwi rikwagiriza ikibi. Iyo witondera ibyagezwe byayo, iyo witondera ukuri kw'ijambo ryayo, bituma utunga umutima utarimwo ijwi rikwagiriza ikibi. Kristo Yesu mu isengesho ry'ubuherezi dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 17 ku murongo wa 17, Yesu ariko arasengera abiwe intumwa 12. Yesu ariko arasengera ngo n'abazokwizera ku bw'ijambo izo ntumwa zizovuga. Ku murongo wa 17 yavuze ngo ubeze mu kuri, ijambo ryawe niryo kuri. Yohana abwira Gayo ati naranezerewe hamwe bene data baza bakashingira intahe ukuri kwawe yuko ugendera mu kuri. Ni ukuvuga ngo yagendera mu cijambo ry'Imana rivuga. Iyo rero tugendeye mu cijambo ry'Imana rivuga, mu yandi majambo, iyo twitondera ibyagezwe by'Imana bituma dutunga imitima itarimwo ijwi ryagiriza ikibi. Ibyo turabisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 24 ku murongo wa 16. Umukozi w'Imana Paulo avuga ngo nico gituma na ntaryo nkobereza kugira umutima utanyagiriza ikibi ku Mana canke ku bantu. Gutera imbere mu buryo bw'impwemu, ugenda urihishurirwa na Kristo, ariko kandi ugatunga umutima utarimwo ijwi rikwagiriza ikibi. Ryari ni mu gihe uba witondera iki jambo ry'Imana rivuga, ni mu gihe uba witondera ibyagezwe by'Imana. Uratera imbere mu buryo bw'impwemu kuko ubaho utekanye, haba ku ruhande rw'Imana, haba mbere no ku bantu, ukumva ko atakibi wiyagiriza, kandi n'abantu nabo bakagushingira intahe. Gutera imbere mu mibereho ya misi yose, ushobora kuba utunze ibintu byinshi canke bike canke ibibayabaye, ushobora kuba uba heza canke ahabayabaye, ushobora kuba ufise umuryango munini canke muto, ariko ibyo byose ukabiburana amahoro. Mu yandi majambo, ntumererwe neza. Ntushobora rero kuvuga ngo warateye imbere kandi aho uciye abantu bakuvuma. Ntushobora kuvuga ngo warateye imbere kandi ufise intahe mbi mu bantu. Ntushobora kuvuga ngo warateye imbere ata kintu umuntu yovuga ngo naka ni umuntu w'Imana koko. Ahubwo iryo ntiryoba riterambere. Uko niko bari kumererwa neza, ko bari kumererwa nabi. Narabonye muri Bibiliya umuntu yari yarateye imbere mu by'imibereho ya misi yose. Ni umugabisha w'abasodijana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka mu gice c'indwi ku murongo wa 4 no wa 5. Uwo mugabisha w'abasodijana ngo yari afise umushumba wiwe kandi akunda cyane, aragwara agera ku mfira. Aragenda ashikira abashinga ntahe b'ubwoko bw'Abayuda ngo bamusabire Yesu aze gukiza umushumba wiwe, kuko yari afise igishinga ntahe ciza, kuko yari yarateye imbere
no mu mibereho ya misi yose mu byo kubana n'abantu, kuko yari yarateye imbere mu mibereho ya misi yose. Imana ikaba yari yaramuhaye umugisha w'ibintu n'icubahiro, ariko nawe akabikoresha neza, ngo byatumye abashingantahe b'ubwo bwoko bagenda babwira Kristo bati birabereye ko umugirira utyo. Tubibona mu murongo wa 4 no wa 5. Nabo bashitse aho Yesu ari baramwinginga cane bati birabereye ko umugirira utyo, kuko akunda ubwoko bwacu n'isinagogi yacu niwe yayitwubakiye. Gutera imbere no mu buryo bw'imibereho ya misi yose, mu buryo bwo kubana neza n'abantu no gufashisha abantu mu byo bakenera kandi no mu byo nawe ubushoboye. Ndakwifurije rero nshuti mukundwa gutera imbere mu buryo bwose, haba mu buryo bw'impwemu, haba mu buryo bw'imibereho ya misi yose, biciye mu kwitondera ibyagezwe byayo, biciye mu kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana, ugatunga umutima utari mu ijwi rikwagiriza ikibi, ukabana neza n'abantu kandi ibyo ushoboye ukabikora. Imana yo mu ijuru igufashe, iguhe inkomezi zo gutera imbere mu buryo bw'impwemu. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.